Nshuti namwe bakunzi ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakozi ba leta barenga amajana 4 barahagarikiwe imishahara ko babonye ko hoba hari abahembwa atari abakozi ba leta. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi amagara abisanze barahagarikiwe imishahara kandi bari ku kivi ko boja kubimenyesha hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Ido nido ryaya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze dukadutangurira no makuru mu gisata c'ubutungane. Ingingo ya sentare ntahinyuzwa yo gusambura no gufuta urubanza rwaciwe na sentare ya gisirikare kwigenekerezo rya 6 Rusama 1972 yakiriwe neza n'ikigo c'abahuza CIRD. Kubwa Deo Hakizimana arongoye ico kigo amenyesha ko ivyari muri urwo rubanza atagateka vyaha igihugu. Kubwiwe ngo uno munsi hari abakiriho bashobora kugira ico babajijwe kubw'urwo rubanza. Ni mu gihe kuri uyu wa kane itariki 28 ndamukiza nigihe kuri wa gatanu itariki 28 ndamukiza uyu mwaka ariho urwo rubanza ruzosoma. Bona imyaka 50 irenga yariheze hanyuma umushikiriza amazi mukuru wa Republika y'u Burundi agacafata ingingo y'ukuvuguruza abaciye rujya rubanza rw'akarenganyo rw'ugesera rwaciwe izo tariki jewe ndamukiza ahubwo bwa mbere hanyuma nkamutera intege kugira ngo azobandanye. Rero nk'umuntu yashinze yabaye muri ivyo bintu byose jewe ndashima ndiko ndaraba ingendo yashitse kuri uru rubanza twese twumvise jo baratubwiye ko azorusoma ku gatanu. Jewe ndi mu bazovyuka kare kugira ngo menye ibyo urubanza rwakira umugabo jewe sivanga mu bibazo birabwa no gutungane mugabo nta ngeka afise rujya rubanza bazorusambura kuko byari biterasoni ku gihugu. Mbere jewe aho ngikora muri severe ndi mu bahora bakominduru ni pikanoni turindiriye iki kugira ngo urubanza rw'uru barusambure ko mbona hariho bamwe mu basinye rujya rubanza barugiyemo hariho babiri bakiriho ni kuki tutababanza byaranteye ingorane mugabo nubwo cyo kubivuga mugabo jewe n'ukuri ndarashimye kumva ejo hariho rujya rubanza. Nayo mu ntara ya Bubanza haramaze iminsi hibonekeza ubugizi bwa nabi aho hari abantu bamena imiringoti ikura amazi mu masoko yo mu Rugazi mu ntara ya Bubanza yamanukana mu kiyaya ca Mpanda na Gihanga bigatuma amazi acakena. Abanyagihugu bamaze iminsi itari mike batagira amazi basaba ababijejwe ko botorera inyishu ico kibazo ingwara zifatiye kw'isuku rike rizitarabatera. Mustaneri wa komine Rugazi asigura ko ico kibazo bakizi bagiye kugitorera umuti. Haraheze hafi ukwezi kose amazi ataboneka mu mabombo muri komine Gihanga nk'uko abahaba babimenyesha no mu mitumba imwe yo muri komine Mpanda ni mu gice giherereye mu kiyaya. Abanyagihugu kenshi ugasanga bakoresha amazi mabi bakura mu nzuzi canke mu migende ivomera indimo, bakagira amakenga ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike hamwe iyo ngorane itotorerwa umuti mu minsi ya vuba. Abarongoye intwaro cyo kimwe n'abakozi ba Regidezo basigura ko ayo mazi abura mu gice cyo mu kiyaya kubera abagizi ba nabi bamena imiringoti ikura amazi mu masoko yo muri komine Rugazi yamanukana mu kiyaya. Muzitaneri wa komine Rugazi agasigura ko
kuri uyu wa kabiri bahishikiye basanga n'abanyagihugu batagira aho bavoma bamena iyo miringoti kugira ngo baronke amazi. Isaac Nyandwi akanavuga ko vuba bagiye guha ibomba abo banyagihugu baronka amazi gutyo bareka amazi abandanye amanuka mu kiyaya. Space Caritas Kabanyana tugushimire tukumenyesha ko umuyobozi mukuru wa Regideso asaba ko abanyagihugu bose bo kwitwararika gufata ibikoresho by'iryo shira hamwe nk'ubutunzi bwabo. Jean Albert Manigomba asigura ko hari abataramenya akamaro ko gukingira iryo tunga rusange. Malgré que nous avons un problème de production. Naho dusanzwe dufise ikibazo cy'umwimbo w'amazi dusanga hari n'ikindi kijanye n'ibikoresho byonona nk'abanyagihugu. Ndabivuze uko kuko nk'ubu nk'umutambo hariyo ibibazo byinshi ugasanga abantu baramenye imiringoti itwara amazi. Ni nacyo kiriko gituma abanyagihugu bo mu Ruziba no mu Nyabugete bataronka amazi muri kino gihe. Hariho abantu koko batugoye n'ibibazo kubahuka kumena umuringoti n'ishoka nta muntu muzima abundi yo ashobora gukora ibintu nk'ibi. Ndababwire n'ahandi ho mishungaro ya Rugazi naho nyene hariho abantu bazuye imiringoti barayimena. Nukuri hariho ikitugoye cyane mu bijyanye no gutanga amazi meza. Nukubwira abanyagihugu ko Regideso ari ishirahamwe rya leta ijana kwijana. Nukuvuga ko ari ijyanyu ni rya twese. Rero bidusaba twese gushira hamwe inguvu ngo dukingire inyungu zacu. 100% l'entreprise de l'État. Si c'est une entreprise de l'État, c'est mon entreprise, c'est votre entreprise, c'est l'entreprise de toute la population. Il faut garder jalousement les équipements de la Regideso parce que c'est leur équipement. Amakuru arabandanya aho abakozi barenga 432 bahagarikiwe imishahara yabo kuko vyibonekeje ko habahembwa imishahara y'abantu batandukanye badakora muri leta. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuruno wa kane. Deo Rusengwa Mihigo agasaba abisanze barahagarikiwe iyo mishahara ko bonyarukira vuba mu bushikiranganje bitwaje ikarata karangamuntu n'urupapuro rwerekana ko ari abakozi ba leta. Bivanye n'ingorane twabonye mu ihembwa ry'abakozi ba leta twasanze imishahara y'abakozi bamwe yagiye kuri konte imwe. Kubera ico biramenyeshejwe abakozi ba leta ko ubushikiranganje mu byo bujejwe ari nk'abakozi n'akazi bwafashe ingingo yo guhagarika vy'imfata kibanza imishahara y'abakozi bamwe kugeza ubushikiranganje buronse umuco ukwiye. Igitigiri c'abakozi begwa n'iyo ngingo kingana n'432. Ubushikiranganje ro bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako n'iyo ngingo ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana ko bari ku kazi bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga bagaca bazana n'urukaratasi rwerekana aho bahembegwa. No kuvuga yuko twisunze ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose twarasanze ibintu bimwe dutegeza kugenda dutangira umuco kandi tukabishira habona. Icambere rero twahereye ko nico n'abantu bahembwa na leta ariko ugasanga ari benshi bahembegwa kuri banki imwe no kuri konte imwe. Tugaca rero twibaza none abo bantu 2, 3, 4, 5 bahembegwa kuri konte imwe na mugabo umwe. Mbega bo araba mugabo umwe ho umwe wese ntagira konte yiwe n'amafaranga yakorewe akamenya. Inkuru ya nyuma igiza no makuru mu bushikiranganje bujejwe ubutare
n'agataka bubicishije mu ishirahamwe Regideso bwarashize umukono ku masezerano bwagiraniye kuri uyu wa gatatu n'amashirahamwe abiri ari azotanga umuyaga nkuba mu burere 66 harimwo n'amakomine atari bwagere awuronka. Ibrahim Uwizeye umushikiranganje w'amazi n'ubutare n'agataka asaba ayo mashirahamwe gukorera hamwe kugira ngo ibikorwa bize birangurwe ku gihe kitegekanijwe. Munsi hamwe Regideso cyashize umukono yasinyiye amasezerano n'amashirahamwe abiri azotwubakira azotugirira imihora no vuga katwakiriza amasantre ashika 36 muri yo hakaba harimo amakomine atare bwigera ronka umuyaga nkuba mu gihugu cyacu Burundi. Ni umugambi leta yakoranye ni Banki ya Afrika mu iterambere hanyuma baraduha uburyo ungana miliyoni 20 za unité de compte hanyuma gasaba yuko ayo mafaranga ari yoja kwatsa ayo masantre 36. Regideso aho leta yamaze gusinya imfashanyo twari turonse n'abadufasha mu iterambere ariyo BAD. Regideso ntiyicaye yaragerageje koranye n'abari muri iryo hamwe no vuga bidufasha mu iterambere ya Afrika kugira batore ama entreprise ama societe azoza gukora bakiriza amatara muri ayo masantre 36. Bahiganwa ari benshi mugabo murabona havuyemwo zibiri nini imwe two kwita East Indian Hydro Limited kaba yaronse mo amalo 3 hanyuma indi nayo twita groupement ya Sotem Ningbo kuvuga ni groupement irimo societe yo hanze hamwe n'isociete yo mu Burundi kugira nabo bubake bagire indilo isigaye ariyo ya kane. Umunsi rero kwa rugusinya umukono ku masezerano yo kugira batangure ibikorwa muri rusangi bahawe amezi 18 kugira ngo bazobe bahejeje ico gikorwa. 18 ni kuri iyo shirahamwe zo barifise amalo 3 15 ni kuri iryo shirahamwe fiselo imwe zo kubaka. Ndabasaba ko babikorere hamwe nk'uyu afise amalo 3 ko atarindira gukora imwe ngo ahejeza azokurindi ahubwo abikorere rimwe ubuhinga barabufise. Ndizeye neza ko nibaheza zoronka novuga amamenage nk'imihana irenga ibihumbi 25 izo bironkejwe umuyaga nkuba. Nino kuri yo nkuru dusozereye ano makuru mu Kirundi. Dushimire mwese mwayakurikiye naho butaha ibiganiro bibandanya kuri televiziyo Isanganiro.